kubamenyesha amakuru batwitavye ndababwire yuko uno munsi ikiganiro twashimye ko tucerekeza ku buzima n'igandagurwa ry'umwami wa nyuma w'u Burundi Ntare wa gatanu umwana wa Mwambutsa Bagiricenge. Uyu mwami wa nyuma w'u Burundi yaravutse mwabibonye, ariko harageze igihe ageze mu myaka 18 ahindwa n'abanyepolitike bari barongoye igihugu ico gihe, baramwemeza ko hageze ko yosubirira se umwami Mwambutsa Bagiricenge. Gukombora se vyabaye mu 1966, ariko mu mezi atarengane n'imisi 20 amaze kuba umwami akimikirwa imuramvya na Bicombero yari yahashitse, amaze amezi 4 n'imisi 20 yaciye aja mu birori muri Kongo Kinshasa, aho umukuru w'igihugu Mobutu Sese Seko yari amaze umwaka nawe ashikiriye ubutegetsi. Muri urwo rugendo umwami Ntare wa gatanu ntiyagarutse, yaciye akugwa na kapitene Michel Bicombero. Uwo mwami rero yarahenzwe akura se, haheze amezi n'imisi 2 nawe acarabogogwa. Niho itariki 28 Munyonyo 1966 Repubulika ya mbere yavuka mu Burundi. Ntiwumva ko yigijwe iyo agahunga akaja mu Budage kubayo. Abarongoye igihugu bagumye batinya yuko intwaro y'icami ishobora kugaruka iciye kuri we canke iciye ku bandi. Harageze igihe rero Repubulika ya mbere yiyumvira ingene yomukura Buraya ikamutahana mu gihugu. Yarabikoze ikoresheje mushikiranganji Sibananiya Rutemo yagiye kenshi mu Bubirigi kumuhendahenda ngo atahe, gushikaho bishika akagaruka muri Afrika, agashika muri Uganda. Ashitse muri Uganda baciye kwa rorongoye ico gihugu Idi Amin Dada, baramuhendahenda, novuga nti baramufashe ku nguvu gushika zindege ashika i Bujumbura itariki 30 z'ukwezi kwa gatatu 1972. Muri ico gihe ivyo vyari Kampala, abaserukira ibiro biserukira Burundi muri Kampala baragize mu ruhara, cyane cyane uzwi cyane yitwa Petero Nkundwa ntakiriho, benda muzi cyane kuko yarakoze muri Algeria n'umunyeshuri ntakiriho. Hageze ko ataha rero Ntare wa gatanu, indege yajemwo harimo n'umuhungu biha Emmanuel yavyawe n'umushikirangoma azwi biha Leopold. Hanyuma biha Emmanuel ashikira mu Gashogayi Bujumbura, atangura muri PCR. Ntare wa gatanu bamudugana Igitega mu ngoro y'umwami muzi ya Igitega no bikiriho, inzu y'amatafari yumye ikomeye, niho yafungiwe icamaso. Murumva ko mu kwezi kwa gatatu, ariko hamaze imisi avuze yuko yaraje gutembagaza ubutegetsi azanye n'abacangero abanyamahanga kugira ngo bivuge amajambo yoroshe yumvikana kandi avunaguye. Ngira ndababwire ko habaye ibintu bibiri imbere yuko Ntare wa gatanu agandagurwa. Icambere, harabaye imyiyerekano mu gihugu ivuga ko
ntare wa gatanu yazanye n'abacangero amercenaire abanyamahanga baje gutembagaza intwaro ya Repubulika ya mbere. Ica kabiri cabaye ku mugoroba w'itariki 29 ukwezi kwa kane mu masaa 3 saa 4 baramukuye muri iyo nzu yari apfungiwemwo novuga mu kikoni bamujana mu ikambi kera yitwa Kompanyi Komando y'Igitega. Niho muri iryo joro nyene yagandaguriwe bamurashe. Hanyuma amaze kugandagurwa yaraye mu nkorofani kw'irembo muri twa tuzu duto bita gerite. Hanyuma mu gihugu cose hacatangura ubwicanyi mu gihugu, guhagarika abantu bita abashaka gutembagaza ubutegetsi, bamwe babita ba Mayimurere, abandi abacangero baje gukorana n'umwami, abandi bakabita amenja. Amajambo yagiye arahindagurika ku munsi. Ivyo mu Giseveri bikura mu nyandiko ifise, ikabikura no mu majwi twakuye muri radio y'igihugu kera yitwa Voix de la Révolution. Mpeze mvuga ko umunsi agandagurwa wararongoye ikambi wa mbere komanda Jerome Siruhije siho yarari, yari mu manuko, yari mu za Rumonge. Hanyuma uwabonye ibyabaye muri iyo kambi iyo joro yari umukomanda wa kabiri yitwa Onesphore Ntabiraho, yari kapitene. Niwe bavuga ko yamurashe isasi za nyuma zo kumuhohosha zuba zishika 3 mu gahanga. Mu majambo make rero urupfu rwa Ntare wa gatanu rwarateguwe. Mu majambo make rero gutembagaza ubwami byarateguwe. Mu majambo make kandi ubwicanyi bwaciye burandagata mu gihugu cose, bugahitana abahutu benshi bari ku ntonde, bukabatwara amazu, imiduga, amakonti muri banke, bwarateguwe kuko inyandiko dufise zerekana ko vyateguwe. Icanyuma novuga nuko mu nyandiko Idi Amin Dada yahanye na Perezida Micombero, umwe yarashimiye uwundi ko naka yashitse Bujumbura azomufata neza, mugabo siko byagenze. Uwundi yiswe ko agize ubwoba ko bakamufata nabi, baramuhendahenda, baramurungikira urwandiko, mugabo siko byagenze. Aho niho nogeza nongera nshimika mvuga nti kwica kugandagura umwami Ntare wa gatanu byarateguwe. Ubwicanyi mu gihugu cose bwarateguwe. Inyandiko dufise ziri ku mikono y'abategetsi bo mu butungane bo mu gisoda barongoye intara ziravyerekana